ibibazo ni byinshi gose twagenda no guca ingero hirya no hino hirya y'ikambi nyuma y'ikambi hanyuma abamayimayi bakadufata bakatugirira nabi bakadukubita mbere nk'abakenyezi bobo bakanabafata no ku ngufu bamwe mbega kubera ko mwiyumviriye guhunguka muri iki gihe guhera ijya myaka yose kubera ko muvyumviriye muri iki gihe turavyumvire muri iki gihe kubera yuko nyakubahwa nyir'icyubahiro umukuru w'igihugu cyacu yarongetse intumwa zidasanzwe zaraje twaraziboneye hanyuma baraduhimiriza ati ukeneye kwiyandikisha yohunguka agataha mu gihugu n'amahoro hanyuma turavyiyumvira turaryoherwa cyane cyo gituma baciye batwandika abo muri sene Mwiyumva gute kuba musubiye kubona igihugu cy'iwanyu mugiye kubana n'ababanyi banyu mwabana kera turaryohewe cyane mu by'ukuri mbere nta n'ukuntu boronka twokenguruka kuko twari mu gacinyizo kadasanzwe navuye ino itarike 12 z'ukwezi kwa 12 2015 mu buzima bwacu bwo muri Kongo twari tubayeho nabi nyene bisanzwe nk'uko twari mu nzu ko impunzi urazi ko itegeye umunezero cyangwa umutekano twari tubayeho mu buzima busanzwe nyene uko nyene ukimana tuzwe imyene twari tubayeho mboze kinsa hanini kintahanye sukuvuga ngo hari kinyirukanye hari ahubwo ndanezerewe nuko mu gihugu cyacu hari ukujya no kuryama byose birakwiye hari umutekano hanyuma numva menga no subiri bacu mu gihugu cy'amavuki kuri numva neza nshitse mu gihugu cy'iwacu cy'uburundi cy'amavuki hariya mwari mubayeho kuri hariya twari twabayeho nabi n'ukuri twari duhangayitse twari turushe n'ukuri ntitwaronka imfungurwa zikwiriye tuguma tugenda mu bifatane by'abandi abamama barafatwa ku bakabakwa abapapa bagenda bakabaheza mu mashyamba n'ukuri twari duhangayitse kweri ahubwo noshimira Imana n'ukuri yabikoze bino bintu tukaba dushitse ngaha amakintu natangurira ko n'ukuri je ndashimye ndakengurutse sinzi ukuntu none bivuga kuba nongeye gushika mu gihugu cy'u Burundi twari duhangayitse cyane mu gihugu cya Kongo ni kuvuga inzara mu kutwica twaraba abana tukabura ukuntu tubigenza batugaburira rimwe mu mezi 3 cyangwa mu mezi 4 none tukaza kubironka n'ukuri twahangayitse twabuze ko tugira twaguranye ubudeni hirya no hino tukazoza gupokera bwa bufaranga bwose twarabuhejeje bacha dutangura ukuntu twimvira abantu ukuntu basura kubaho tukakuvuga cha twongera kugenzene sura kugombisha andi mahera kandi n'ubundi twaguma muri ibyo inzara ikaguma kwa kundi nukuvuga n'abana ntibaronka n'agahuzu bambara nukuvuga twabura ukuntu abana bambara nta turato bagira kubera cyangwa neza y'amahera twaza gupokera twarahizeje abana bagaca bashaka kugenzene ugenda bari gusa twagira ngo tugiye guca ingero iyi nyuma y'imisozi abagizi ba nabi bakatufata ku ngufu abamama turagira ngo turarenza inyuma y'inkambi zikaba ingorane bavuga ati none ko twaba tujya gusoroma udusombe inyuma y'inkambi bakaba batuje ati ntagire umuntu arengana kubera duca tugira ibibazo abana baza kubaho gute urukiko twarusenya twarushana turumpiye mu ishyamba none biza kugenda gute nuko tukicara ngaho ibibazo bikatubana byinshi tukabura uko tubigenza igihe rero abategetsi bavuye ino baza kudutemberera je n'ukuri uwo munsi niho narinda ahantu twari turi twagiye tubona abategetsi bawe n'ukuri twarishimye turanezerwa cyane turavuga ati n'ukuri hamwe tutokwiyandikisha ngo dutahe oya twaba duhombye kuko turagora muri Kongo ndagenda muhira ndabwira umugenzi ati n'ukuri bawe utababonye tije nabonye abategetsi b'iwacu mu Burundi bageze ino n'ukuri baje kudusanga dutahe taha rero twandikishe dutahe igihugu cy'ubundi kiratunyotewe aba ni bamwe mu mpunzi bahungutse bava mu ikambi y'Urusenda ni mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo aha rero bakaba bariko basigura ingorane bagirira mu ikambi y'impunzi aho bari basanzwe bari Nestor Bimenyimana umuyobozi mukuru ajejwe gutahukana impunzi akaba rero yakiriye izi mpunzi aranazishiriza ko umutekano mu gihugu ukwiye uyu munsi ku igenekerezo rya 2026 ukwezi kwa gatatu umwaka wa 2022 turatanguye kwakira abarundi bahunguka bavuye mu gihugu cya Repubulika Iharanira Rusangi ya Kongo nk'uko twaherukayo mu rugendo rwo kubahimiriza gutahuka murabona ko inyuma ya nyarugendo twagize mu kwezi kwa 11 uyu munsi ibyo twavuganye n'abarongozi b'ico gihugu n'abajejwe gutahukana impunzi muri ico gihugu biratangiye kuja mu ngiro
uyu munsi rero twakiriye abarundi bangana 268 bagizwe n'imiryango 78. Aba barundi twakiriye baje bava mu ikambi ya Rusenda, ari naho duheruka kuja kubaraba kugira tubahimirize gutahuka, tukaba twasanze babinyotewe. Uyu munsi rero ndaze bariruhutsa ko dutanguye nk'uko mwabikurikiranye babadushikiriza ku rubibe Burundi buhana n'igihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Baba bajejwe intwaro muri ico gihugu, baba baserukira ishiramwe mpuzamakungu hase, batwemereye ko bagiye kubandanya batuzanira abarundi bahungiye muri ico gihugu ku rugero rw'ingunga imwe mu ndwi. Aho ro badusiguriye ibituma, batubwiye bati turafise ikibazo c'amabarabara kuva mu Rusenda gushika ku urubibe Burundi buhana na Kongo. Batubwiye ko bahagenze hafi iminsi 2. Ama baratubwira ko hariho n'ibibazo biza biritamwe by'umutekano muri kijya karere, kandi baratubwira ko bafite n'ibibazo bijanye n'iki kiza ca coronavirus. Mugo baratwizeza tuti reka twizere ko mu ndwi tuzokwama twazanye abarundi bahunguka. Twebwe twifuza yuko bozana ingunga 2 mu ndwi nk'uko twavyumvikanye, kandi n'ubu basubiye kubitwemerera. Mugabo igihe ivyo navuze hejuru byova mu nzira, rero reka ubu tube turakira iyo ngunga imwe mu ndwi mu kurindira ko intambamyi zose zizova mu nzira kugira twakire ingunga 2 mu ndwi nk'uko twavyumvikanye. Reka aho mwagendeye hari mu nziza Burundi zingana gute? Abemeye gutahuka murazi yuko baza ku Burundi bwabo mwiteza bangana gute? Uno munsi mugerageje kandi kubacamo imice, abana, abakenyezi, abagabo, uno munsi yaje bangana gute? Ivyo bibazo murakoze. Twebwe igihe twagira urugendo muri ico gihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo hari mu kwezi kwa 11 k'umwaka uheze, twagendeye amakambi y'impunzi manini 2. Ubundi bwo hari amakambi y'abarundi arenga 5, mugo twagendeye manini 2. Ikambi y'Urusenda yarimwo 31,000 n'abandi barenga ko bakenya, n'ikambi ya Murongwe yarimwo 9,700 n'abandi bakenya. Muri ico gihe twasanze hafi 80% bifuza gutaha, n'ibibazo bari bafise barabironkeye inyishu, ku buryo n'abatari bavyifuza twavuyeyo bagize iyo nyota yo gushaka gutaha. Ariko rero intambamyi zo ntizabura bivanye n'ivyo navuze, amabarabara, ikibazo ca coronavirus n'ikibazo c'umutekano udashemeye mu kariya karere ka Repubulika Iharanira Intwaro Rusange mu gace ko mu buseruko. Rero uyu munsi ko twatanguye kubahungukana n'ivyishimo, kandi tuboneho n'akaryo ko gushimira ku mugaragaro leta y'igihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ko yatuzigamiye abarundi ha mu munsi ikabirikira baduha. Rero tubiravye mu bariko barahunguka, mumbajije ati nibice bingahe by'abagabo, abakenyezi, abana, mwese murabibonera, murabona ko ahanini n'abakenyezi n'abana. Ico ni kibazo tuzobandanya dukurikiranira hamwe namwe kugira tumenye igituma abagabo batari ko barahunguka ku bwinshi. Mugabo nibisanzwe, kuko guhunguka mu bisanzwe ni kugushaka, usanga abo bagabo batarabishaka cyane guhunguka. Mugabo tuzobandanya duhimiriza kugira bahunguke. Aha nta mutsi wonzibe, iciza nuko baba bariko barahunguka, yawo umugore, yawo umugabo, yawo umwana, bose bitwa barundi. Twebwe ikidushimisha nuko abarundi baba bariko barahunguka. Nkuko mubibona tubakiriye ngaha mu kigo mfata kibanza c'Igihanga, ikigo mubona cubatse ku buhinga bwa none, ngira murabibona. Aha bazohamara iminsi itarenga amasaha 48, arenzayo biba vyavanye na cakiza ca coronavirus. Mu byo tubafasha ngaha, ubwa mbere hoho ubu nyene murabona ko abaganga bamaze kwambara imyambaro, tuca tubanza tukabapima ko atakiza ca coronavirus bazanye, na cane cane ko mu gihugu kibanye muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ivyo gupima ntibishemeye cyane, ivyo gupima ico kiza ntibishemeye gose. Mugabo uko bapima kose twebwe duhita duhinyuza ngaha. Rero tumaze guhinyuza
turaza kubona abakomeye tubashira ukwabo, abafise ico kiza imiduga ibarerura za Ruseha baniha ziriho zice zibatwara ku bitaro dufitaniye amasezerano yaha hafi, hama bavuzwe ataco barishe, kuko leta mvyeyi leta nkozi byose bifata mu minwe, hama nibakira bazoce bataha.